Umuvyeyi ntagurishwa nimba ari uw'ibihanga ni kwawe, ntugire isoni ry'uko umwereka abagenzi, ubundi uzomukura he ko atagurishwa mu mamagaze. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka. Muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi ikiganiro canje gishimikiye kuki? Mwumvise akaririmbo k'umuririmbyi w'umurundi yahinyanyuye ngo umuvyeyi ntagurishwa. Abo bavyeyi batuvyaye hari abageze mu zabukuru. Uko rero umwaka utashe kw'isi yose hama hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru. Mbe none uwo munsi wamuhimbazwa kw'itariki zingahe? Ukwezi kwa kangahe? Mbega mu Burundi uwo mwaka wahimbajwe ryari? Mbega abageze mu zabukuru wewe ubona batumariye iki? Barakwiye kubaho bagashigikirwa? Ego, imbere yuko twishura ivyo bibazo vyose, reka mbanze ndakureke wumvirize agace gatoyi k'icivugo nise abageze mu zabukuru nabatunganirije, hanyuma rero duheze tubandanye. Abageze mu zabukuru, abageze mu zabukuru, abageze mu zabukuru nibo batugize abakuru, bakwiye gushigikirwa. Umusurizi n'umusaza yaritoye aja kuramutsa umwana wiwe yavyaye, aho kwakirwa nk'umupfasoni yabaye nk'uroye kubateza isoni, yakirwa mu kigo nk'inkoko, abakunzi bakirirwa mu nzu nk'inkoko, aherwa kagwa mu kabarara, abatoni basoma basubira akavinyu basamariye akabarabara. Birateye intimba n'umubabaro k'umuntu nk'uyo yagize akamaro. Abageze mu zabukuru ni batugize abakuru, bakwiye gushigikirwa. Ego, igituma rero natunganije kino kiganiro kwari kugira nanje nje mu ruhande rw'abo bageze mu zabukuru, abo twita abakurambere, ndabereka yuko nanje turi kumwe ndabashigikiye mu bibazo ibi canke biriya barimwo, nkaba kandi nimpamagarira n'uwo wese ari n'ico ashoboye, yaba leta n'abandi bose bagira neza, eka n'umuryango uwo mukurambere aba arimwe ariwo musaza, kugira ngo agire ico afashije kugira ngo ubwo buzima bw'uwo mukurambere buroranirwe ahari hose. Nkabashimira n'abashoboye kugira n'ibigo, narumvise ibigo bishobora gufasha abo bageze mu zabukuru mu gihe bataba bafise ababitwararitse muhira iwabo. Eko, umwe wese rero uko angana atarashika mw'ico gihe c'ubusaza, yomenya yuko ariyo nzira, yuko nawe mu minsi imyaka iyi canke iriya azoba amaze kuba umusaza, nawe akazogera aho ashigikirwa. Abarundi rero mu kwerekana yuko umuntu amaze kuvuka atera afata ya nzira y'ubusaza, hariho amajambo bagiye barerekana kugira ngo baze barakebanura uwe wese ntabone umusaza yuko umengo ntaco amaze, kuko na wewe ubwawe uzohava ushika mw'urwo rugero, hanyuma usange ukenewe, uzokwama ukenewe, umuntu ntashira uburyohe. Barerekana rero bati wewe na wewe nta munsi ukurengana, nta joro ridaca, uko uryamye rero buraca n'umunsi uba wiyongereye, nta munsi rero ukurengana udakuze. Nimba muri uyu munsi tuvugana ufise imyaka 20, uyu munsi uraheze uza gusanga harenzeko iminsi, iyo minsi igwire ku buryo ku mwaka uza uzosanga ufise imyaka 21, gutyo gutyo uhave ushikire na ya myaka 60 bavuga y'ugukukuruka. Baba barikana ati nta yiruka itabunda. Aho ubona usimbasimba ukiri muto, umenye yuko hari igihe bitazoba bimeze gutyo. Nta yiruka itabunda. Ahandi bakavuga nta wama ari wa mwana, we naho ubona uri umwana
ibi ndiko ndakubwira ukaba ushobora kubitahura ufise imyaka 10, 15, urafise 30, 35, nta wama ari hahandi, nta wama ari wa mwana, nta munsi wewe rero ukurengana, nta joro ridaca, wewe rero uko iminsi ihera nuko nawe utera wegereza muri rwa rugezo rw'abakuze. Nuko rero uwukuze rero umufate uko ari, ntubone yuko ataca amaze, kuko niyashika nawe niwashika ngaho ageze uzoba ukeneye gushigikirwa. Ikindi ni ukwerekana yuko urya musaza aho ageze yuko azokwama afise akamaro, harya ageze naho bamwita bitera uwicaye, hariho uwumaze kuba ahaguruka bimugora, yicimikiza agakoni canke bakamukenyeza bakamushikana ku tundi twose yoba akeneye haba no mu kigo, umenye yuko nawe uzohashika kandi nawe ukabikenera, kandi kurya ari arakenewe kuko hari ibyo usanga tumukeneyeko, hariho amatati usanga dukenera abakurambere yo mu miryango, amatati y'amatongo n'ayandi matungo, hariho kuza baradukebanura muri ibi canke biriya, kuko bavuga ati umukurambere yama afise ijambo ashigikira mu miryango. Duce twumviriza imigani imwe imwe yerekana yuko umukurambere yama ari kirumara mu muryango, akama adufasha byinshi mu byo. Imigani rero yagiye irereka abarundi ibakebanura, yereka yuko abakurambere bama bakenewe mu kibano, kuko ari bakuru, bama ari impanuzwa jambo, barerekana bati agashitsi ka kera kavumbika umuriro, agashitsi ka kera kavumbika umuriro. Uca wumva yuko rero urya mukurambere yama ari kirumara harya mu kibano, kandi wewe naho ubona ko uri mukuru ntuvuge yuko uca usumba urya so wawe, uca usumba urya nyoko wawe, kuko uzokwama umukeneye. Niho bavuga ngo igitugu kirakura ntigisumba izosi, ntureke kumwubaha ngo nuko ubona ashaje. Naho uri mukuru, nta mukuru abura mukuru we. We kubona rero usigaye uri mukuru, so wakari ngaha ugaca ubona yuko umengo ntaco kimaze, uramusumba, wibuke yuko ari we yakuvyaye. Nta mukuru abura mukuru we, kandi ntabura ico woshobora kumuhanuza. Ntubuze n'ikindi umukeneyeko ashobora kugushigikira, naho ubona usigaye ufise icubahiro nk'ico. Kandi inyundo irakura ntisumba iyayujuje. Niyo n'imigani bashikiriza abo babona yuko abakuze umengo ntaco bakimaze, kwari ugukebanura. Kandi bakavuga ati amaguru ya Busagara yirukiye mu ya Sebusagara. Ni ukuvuga aho ubona ugeze, iyo ntambwe ubona ugezeko wayishizeko kubera urya muvyeyi ubona afise irya myaka afise, yaritanze, arakora ibishoboka byose. Hari n'abaraye akunyu, hari abaraye udufungurwa kugira bahebere abana babo, kugira ngo baje ku mashure, kugira baje mu gakorwa aka canke kariya, kugira baronke agatahe batangure kudandaza. Hari agahene urya muvyeyi yari afise yashoye, hanyuma nawe uraronka umutahe ubangutse ugishika kure. Nico gituma rero utari ukwiye kwibagira urya muvyeyi wawe. Umuvyeyi wibuke yuko aho washitse ari we yahagushikanye, ntuce ubona rero yuko wewe umusumba. Niyo mpanuro abakurambere bagiye baratanga, kugira ngo uwo wese akiri muto ntace atangura kuduza igitugu ngo abavyeyi ngo ndabasumba ngo kubera mfise icubahiro iki canke kiriya. Haba namba, umuvyeyi yama ari umuvyeyi.
Kuri abo rero bavuga ngo iyishaje nibagwe, bakabona yuko umukurambere umengo ntaco akimaze mu muryango, ivyo yakoze harageze yuko bishikira ivyo yashoboye kuronka mu buto bwiwe, harageze ko abo bakiri bato bavyiyegereza, we ugasanga nta n'ico aza arabironkamwo, bakavuga ngo iyishaje nibagwe. Hamwe kera bavuga ngo agashizi ka kera kavumbika umuriro, bagaca bavuga ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro. Nibo babo rero twagomba kuza turakebanura, bakabona yuko umukurambere yama akenewe, kandi umuntu ntahera uburyohe, kandi abarundi baratwereka yuko ubuzima bw'umuntu tubwirizwa kububungabunga gushika aho umukama wenyene azovuga ati bushitse ngaha, akamwakira. Abantu bavuga ngo yitavye Imana canke ngo yashengeye. Uwo rero ageze mu bukuru bavuga ngo ubukuru bwamukumbuye. Nuko rero tubonere yuko uwugeze mu zabukuru ari uwo kwitwararika. Hari ivyo bagiye bararondera bakibasha, abakuze rero bariho ntibace bavyishikiriza ngo usange urya mukurambere ntaco ariko arabikuramwo, kandi ari we yari yararushe, kuko biriho. Ugasanga ari agatongo, babandi bashoboye kukarima barakarimye, ivyo bimbuye baragiye barimenye, wa mutama nawe, wa mutamakazi agapfa aribaza aho aryamye, ntamenye agatoki kavuyemwo ingene vyagenze, inzira ngiyo, agacupa ntakaronke. Nico gituma abarundi rero mu mico yabo baragerageza kwibuka umukurambere, bakamuherekeza mutwe arimwo, mbere na harya ageze kure baraguma bamwegera bakamurinda umuvuro. Benshi rero mu rwaruka barashobora kutamenya icarico umuvuro. Barinda umukurambere kwari kugira ngo ntapfe yipfuza ico yari yararonse, nuko utwo yaza araronka akibasha batumuronderera, ntapfane kwipfuza, ntagire inyota ya yutu, ntagire amero ya yutu na turiya, kandi yahora turonka. Baragerageza kutumuronderera, nico bita kumuvura umuvuro, kugira ngo ntapfane umuvuro. Ikindi baragerageza kumwegera, bakaza baramuremesha, bakamwereka yuko bari kumwe, hanyuma harya babona yuko ariko arashika kure, bakaza baramuhwamika ingohe. Ivyo nivyo dusoma mu gitabo ca Ntawukaja bita imigenzo y'ikirundi, yuko rero abakurambere bacu ari abo kuguma hafi, tukama turiko turabashigikira. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ndabibutse yuko mu mico y'ikirundi barekana yuko umuntu nawe yosaza arico amaze gushikako. Ivyo rero nivyo bizomufasha niyo ageze mu zabukuru, bimwe yarondera bikamufasha. Niho bavuga ngo agakoni uzokwishimikiza mu busaza, ugaca kakibasha ukakabika kure iyo katazoribwa n'umuswa n'inyenzi. Nuko rero umwe wese rero agerageze gukora n'umwete mu vyo ashoboye, kugira ngo niyamara gushika mu zabukuru azoronke nawe ikimufasha. Nuko hanyuma rero tugasaba rero umwe wese abandanye ashigikira ugeze mu zabukuru. Jewe mbere navuga nti leta ihora iraba barya bageze mu zabukuru baraciye mu kazi ka leta bagakwiza imyaka 60, hariho utwo izira bashigikira mu vyo baba barakoze. None bamaze imisi basaba yuko ako gafashanyo babaha kokongerezwa. Leta rero nirabe ishire mu ngiro ivyo abo bantu basaba. Kandi hariho no mu mihana barya batigeze bakorera leta, nabo wamusanga bakeneye gushigikirwa. Leta irabe ico nabo yobunganira, aragasaboni koba kangana gutya canke kuriya ku kwezi, naho nyene yoba igize neza. Feliciano Bankuka rero twari kumwe mu biganiro, nkaba ndabasezeye ndabatumira kuzobandanya ibindi biganiro vyo hanyuma tuzobihuriremwo muri Nyibutsa Karanga, nk'aka karanga ko gushigikira
abakurambere niko twaganiriye uyu munsi. Ku munsi ukurikira naho tuzoganira ku bakenyezi, tuganire ku bana n'ibindi. Murakoze mwese rero, roranirwe mu biwe no mu vyiwe, tuzosubira.